muri Amerika n'ahandi hantu hose umu artiste umwe arashaka gutwara amaprix nk'atanu. Ego kandi umwanya urumva umwanya umwe agatwara iyo umuririmbyi mwiza, y'indirimbo nziza, iy'ubwiza, y'uwambara neza, ugasanga arazitwariye rimwe hama abandi bahiganwe bagataha uko nyene. Je navyumvira muga nkavuga ati none eske ngaha mu Burundi vyokunda. Abantu bose twari kumwe muri competition bambwira ati wewe naho wogenda imbere ukavuga baba baje kuguha ijya prix y'uwa kabiri. Muga je nanje navuga ati none why not je batoma prix ya mbere kubera ndi umukobwa je nyene. Bibaye rero narumvise nezerewe sana ndarengerwa bari bahari mwarabonye ko no kurira darize ara n'abantu kaguye ngo nzoca nziba urumva canke ati amafaranga nkajya araboreza ukiri umujene. Numvise wumpamagara nanje nditaba, numvise wundigadiga nanje ndatwenga, numvise wunyongorera nanje ndumvira ivyo twayaze ntivyaciye mu gutwi ngo biserukire mukundi. Naramwakiriye ubuzima bwiwe nibwo mfise sinkirira ukundi. Yambwiye ngo kamere naragukuye ko naguhaye ubuzima bw'ubwiza nibwo bukumaseko. Ambwira ngo roroke cyane sinishushanye n'ivy'iki gihe ngo amfashe ukuboko. Nanje ni koko ntubuzima bw'ubwiza nzogumako. Wa muntu wese uzi ko utamfana vyiza wo buramfana hakiri kare kuko sinzokorohera. Kuva nkiri muto nakuze ndi wa mwana adafise amasoni. Narakunda kuririmba, narakunda gusubiramwo indirimbo z'abandi baririmbyi yaba rap yaba iyindi midiho yose nyene. En fait nakuze ndi wa mwana usanga indirimbo zose, indirimbo nshasha isohotse abayizi. Uva je nari wa mwana ashobora gukoranya n'abandi nkabwira ati mwegere ndabahesho. Natangwe gushaka kuja muri studio muri ijya myaka ya adolescence. Rero bashaka ati adolescence gufasha cyane. Je mama yaranabimbwiye arambwiye ati wewe ni adolescence yagufasha. Adolescence yagufatiye mu muziki ivyo bizohera te. Ego ati je mana nzora biyo biherera. Hello guys, nizeye ko mumeze neza gose cyane. Reka mvuge mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwese aherereye canke bivanye naho umwese azorabira ikiganiro cacu. Tuba twagarutse na Yagatek ka muri kumwe na Love Gloria. Kaba twagarutse n'inguvu zidasanzwe no Imana. Turi kumwe n'umwigeme mwiza, umusitari wacu. Tuvuge canke yivuge. Reka yivuge wenyene. Yo, it's again Marlene for Christ. Birakwi. Nitwa Marlene for Christ hama ndumuririmvyikazi w'umurundikazi ndirimba gospel mu midiho myinshi harimwo rap n'iyindi myinshi itandukanye. Okay. Yeah. Turi kumwe na Marlene for Christ. Antuka muramozi. Antuka novuga gute. Abantu bari muri Kasama Song. Ndabitse ko mwamubonye. Kandi ndabitse ko mwari mumukeneye. Okay. Marlene, bon. Nakuzanye bwa ngo tuganire. Bon, shaka kumenya Marlene donc watanguye kumva ko ufise impano yo kuririmba ryari. Watanguye Jean novuga gode kumva basi ko woja imbere y'abantu. Ushobora kuba ufise impano yo kuririmba ariko basi kwimvira ngo nje imbere y'abantu ndirimbe ndazi gusanga nyene biragoranye. Bon jewe rero ntivyigeze bingora kubera je kuva nkiri muto nakuze ndi wa mwana adafise amasoni. Narakunda kuririmba, narakunda gusubiramwo indirimbo z'abandi baririmbyi yaba rap yaba iyindi midiho yose nyene. En fait nakuze ndi wa mwana usanga indirimbo zose, indirimbo nshasha isohotse abayizi. Uva je nari wa mwana ashobora gukoranya n'abandi nkabwira ati mwegere ndabahesho. Oya ariko novuga good rap na novuga good R&B ni myinshi midiho ariko iyo tukubonamwo gose ni rap. Yeah. Rap iroroshe co kimwe n'imidiho yose canke navuga ko umuntu wese aragira ikintu kimworoheye. Je rap niyo yanyoroheye mu yindi midiho yose. Yanyoroheye kubera yuko d'abord rap ni umudiho utangamwo message yagutse mu mwanya mutoya. Hama nyene cansanga ndayikunda hama
ahagiyemwo kuyikunda nuko kuntu inyoroheramwo gutanga message nini mu mwanya muto cansanga rero niyo nkunda kurusha iyindi mugani iyindi midiho ndayiririmba. Nene Marlene ibibazo byinshi ariko ushaka umbwire novuga gute abavyeyi benshi novuga iyo bariko barabona abana babo donc si muri ivyo bintu vyo kuririmba yego naho abari gospel atari wa muvyeyi vraiment avuga ati afise confiance umwana wiwe biragoye ko umuvyeyi arekura umwana we ngo genda uririmbe genre imbere ya kamera kuririmba ni bon si gospel avuga genda uririmbe mu isengero namushaka kuririmba ariko kuja imbere ya kamera abavyeyi bawe ntibakugoye ariko bavuga ko ushaka gusohora indirimbo gushaka ibintu nk'ivyo. Bon ego kweri vyaragoranye kubera ko jena natangwe gushaka kuja muri studio muri rya myaka ya adolescence rero bashaka ati adolescence gufasha cyane je mama yaranabimbwiye arambwiye ati wewe ni adolescence yagufasha adolescence yagufatiye mu muziki ivyo bizohera te ego ati je mana nzora biyo biherera ego rero ariko je narumva yuko nyene ni ibintu vyanje hama uri umwana nyene umuvyeyi abafise impungenge bavuga ati Jesse shaka kureka umwana naho ababona yuko ngo ni ibintu vyiza bimeze neza kajya ko bakaguma hamwe avuga ati umwana wanje nyabuna umwana wanje ariko uko imisi igenda irahera niko agenda arakugira confiance bivanye n'ingene nawe ugenda uritwara ya ego okay shaka rero tugaruke muri Kasama song ubonye ziriya prizos kabona genre iya mbere novuga iyo nubatsko izo batwe zose zari amapshase ya mbere ego iya mbere ni ya kabiri ego ukashobona genre wewe novuga basi bon hariyo abandi bastar bari koni bakaze ego bakaze ariko cubona birazungurutse biguye iwawe bifashe gute genre wavyakiriye gute wibiriye iki nsubiye inyuma gato donc urabona ry'amapri kungene yari ameze je narabona nkavuga ati zino prix umuntu umwe vyokunda ko azitwara mugabo none mu Burundi birashoboka kuko muri Amerika n'ahandi hantu hose umu artiste umwe arashaka gutwara amapri nk'atanu ego kandi umwanya urumva umwanya umwe agatwara iyo umuririmbyi mwiza y'indirimbo nziza iy'ubwiza y'uwambara neza ugasanga arazitwariye rimwe hama abandi bahiganwe bagataha uko nyene je navyumvira muga nkavuga ati none eske ngaha mu Burundi vyokunda hama kubera nyene abana b'Imana nyene ugirwa no kwizera ca ndasenga hari akandi kantu nyene muri wewe uvuga ati uri muri jasumbu uri mubisi rero ndavuga ati Imana ndabizi yuko ushobora kubinkorera merci urumva ati ndabizi yuko bikunda bonje ca ndavuga ati okay gusa jewe target yanje yari yo kuronka prix ya mbere urumva navuga ati urumva Mana umfashe nkora ibishoka vyose jembu wa mbere kuko ubaye wa mbere hari izindi opportunité iki just nitayeho ngo kubera ijya prix ya kabiri yari y'umumeya feminine urumva wamenga abantu bose twari kumwe muri competition bambwira ati wewe naho wogenda imbere ukavuga baba baje kuguha ijya prix y'uwa kabiri mugaje nanje navuga ati none why not je batoma prix ya mbere kubera ndi umukobwa jenyene bibaye rero narumvise nezerewe sana ndarengerwa bari bahari mwarabonye ko no kurira darize narumiwe mu bisanzwe yego antwaye babiteza genre surtout yo hakubaye ko ikintu utari witeza shaka umbwire Marlene donc hari amajambo genre donc abantu nyene bien sûr ntibareka kuvuga abantu bareka kuvuga ukora byiza ukora bibi abantu ntibareka kuvuga vraiment ndakizi jewe ndakizi ko abantu ntibareka kuvuga genre uri kurumva amajambo ko abantu genda bavuga amajambo ngo ziri yapshi ntiyarazi merita hari abari bamusumvye kuririmba kwa genre izo message abantu bagenda baraguha canke genre nobwa mu commentaire harimo n'amakommentaire usanga donc hariho abagufelicita hari n'ababigaya message atari meza uvuga ati baramwibiye kwerekero yatweziriya bose kubera bo
deja ntibari bakumenyereye hakaba hari abandi basitari basanzwe bamenyereye kuririmba ziriya message wowe uri kurazibona basi wifata gute uri kurazibona cyangwa uri kurumva abantu bagenda baravuga ngo Marene ntiyarazikwiye baramwibiye n'ibindi byinshi mwavuze urumva ikintu cya mbere nakoze ni ukutavyegereza umutima sinavyegereje umutima hama ikindi kintu naco uba muri societe ukwiye kumenya yuko abantu birabagora kwiyadapta ku kintu gishasha donc uje ubwo nyene uraduze bace baguha amapri nkajya donc umenga baba bakwiye kuyaha abakoze urumva ego nari maze kuzijamwe mugabo malheureusement sinari bwatsinde kandi ivyo bishikira uwari we wese hama nako ndavuga ati abantu biragoye ko bumva yuko umenga umuntu aramerita ibintu kubera ari mushasha ni hakiza baciye bamuha ibintu nk'ivyo ariko nibaza yuko uko ukuri kw'ibintu uko kumeze umuntu amerita ikintu urakimuha utaravye ngo nuwahe ngo amaze gukora ivyahe kuko nabajya twari kumwe hariho umunsi umwe batari bwakore na kimwe umuntu wese aragira ijyambere rero nanje naragize ijyambere ryo gutsindira competition naragize ijyambere ryo kuririmba indirimbo kandi nanje ari hano nabonye post nyene y'umuntu yakaramvuga ko ibintu bitari vyiza acavuga ngo ni mu mwakire ngo ni wanyu kandi nanje ni munyakire nyene nduwanyu mumbungabunge nabuzoshira urumva sasa rero jewe bon jendi en fait ndi ready ku kintu cose umuntu wese ngena azonyakira nibisanzwe urumva nibisanzwe ko umuntu donc ikintu gishasha umuntu wese arafise ingene yiyadaptako hariho abacakira neza hariho abacakira nabi kandi nta numwe wo bihora umuntu wese afise ingene ameze urumva rero jewe nimwemere tubane merci beaucoup kubera basi abantu kuntu tumeze rero kuvuga ngo bameze kumenga je sindo abantu kuntu tumeze abantu novuga gute turi bantaho fatwa turi bantaho fatwa no kuvuga bon baba bashaka ko ukora novuga gute ibintu bo bashaka urumva uriko ntibishoboka kandi bashaka ibitandukanye usatisfejeje umwe uwundi abatari satisfait ntibishobora gukunda kusatisfait ntibishobora gukunda kwera rero uvomye gukora ikintu wewe kigusatisfeza uvuga ati iki kintu quand même je vraiment novuga gute jewe nkibona jene narabonye jewe iriya competition ndabona kuri mbese jene sanzwe ndakoze ndabona n'abandi nukuri na jendi mu bantu bataguhaye amashara wumvise ni amaye amashara no mukobwa ubona shaka jewe naragize vote kundi muntu udashimye kuri jewe nyene ubona shaka navuga ati okay kubera sanzwe ndamuzi ni mwene data mwenzi wanje reka shire ko vote kuri mwene data ariko vraiment amahirwe si menshi nukuri jana ndavuga ati nukuri nara n'umugenzi wanje namubwiye genre umugenzi wanje ndamubwira donc ndamubwira ati je vraiment Marene nawe n'umugenzi wawe ati je vraiment Marene ndakunda rap bonsanze nkunda rap umuntu wese ahantu vraiment baririmba rap je ndakunda rap no mu baririmbyi genre basanzwe en tout cas hari dufate hari hajya no ngaha hari dufate ama competition en tout cas no jambo rap ndakunda rap fo wumvise rap irakunda nukuri je ndumufana vraiment ase ndumufana wa rap ndavuga je nagize vote vraiment kuri wariko amashance yo gutsinda sime tubihaye imana rero nukwinditse kwe je nara novuga gute warabaye surprise vraiment kandi nararyohewe
Wow. nararyohewe vraiment ku bwawe rero ituma ndaguteye intege abantu si beza kweri tuzobana rero abantu iyo winjiye muri uyu mwuga muri uyu mwuga vraiment ntibavuga yaba abaririmba ama gospel yaba abaririmba ama nta namwe vraiment hose hariho nyene hariho ababibona ukundi hariho ababibona ukundi babita abakontresix rero reka ndafise ikindi kibazo kimwe canyuma ngwino shaka umbwire iyi ndirimbo yawe shasha yitwa Vyose Vyanje dutanga Vyose Vyanje nayo bagiye titre entre yitwa Vyose Vyanje gatandara nayumvije Vyose nayo bagiye titre shaka umbwire genre wayiteguye kuyisohora donc wagiye muri ya competition usanzwe uyifise canke genre novuga gute wayiyumviriye wamaze kuva hariya wamaze kuva muri ya competition bon erega ijya ndirimbo nyene niyo yatsinze competition oya apana genre basi kuyisohora urumva je nari sanzwe mfise projet yo kuyisohora hama je nyene ijya competition kirazamwo kasama hama je ndavuga ati ndafise indirimbo audio itari out kandi nabo boblije yuko utanga indirimbo itarasohoka hano na hamwe ndavuga ati reka ndayishiremwo hama ndabe ngene bigenda nyene narishizemwo mvuga ati kuko je nari sanzwe mfise na projet zo kuyikorera video nkaca ndayisohora hama bica bigenda kujya kose iratsinda iki ca ndavuga ati okay biciye rero vyoroha ciye ndonka na moye yo kuyisohora vyoroshe kandi izokwakirwa kurusha uko yari kwakirwa antwa abantu bose baca kurati twereka twende kurawe uyu muntu tumurabe yego rero niho naciye ndayisohora ndavuga ati donc haba harimo n'ibintu nyene byo kuvuga ati urumva umuntu abariko aragira umuntu abariko aravuga ati donc haba hari amajambo menshi nkuko wabimbwiye vuga ati eske ujya mwana none ajya ama miliyoni bamuhaye kweri ntazoca nzima ara n'abantu kaguye ngo nzoca nzima urumva canke ati amafaranga nkajya araboreza ukiri umujene iki mugabo donc ivyo byose bica biba muri proof yuko umuntu arafise ishaka ryo gukora rero naciye mbere nkora video après vyabaye vyihuse kugira ngo donc nereke n'abantu abampaye amavote yuko nyene burya nyene ndahari ndiko ndakora kandi urumva nyene donc n'umuntu abavuga ati ujya mwana je namushigikira mugafise ubwoba yuko yohava donc ntabirimwo ntari serieuse rero aracari umwana aba miliyoni nkajya urumva ni donc nene kubereka nyene yuko je ndahari imiziki nyene myiza kwera izoguma iboneka zoguma wadutaye cyane barenga abakunzi bashikora cigana bwatoya naho ntagenda atatucishije indirimbo shaje yego shaka agapera yo okay numvise wumpamagara nanje nditaba numvise wundigadiga nanje ndatwenga numvise wunyongorera nanje ndumvira ivyo twayaze ntivyaciye mu gutwi ngo biserukire mukundi naramwakiriye ubuzima bwiwe nibwo mfise sinkirira ukundi yambwiye ngo kamere naragukuye ko naguhaye ubuzima bw'ubwiza nibwo bukumase ko ambwira ngo roroke cyane sinishushanye n'ivyo gihe ngo amfashe kuboko nanje ni koko ntubuzima bw'ubwiza nzagumako ubu inzira y'urupfu narayibagiye ubuzima bw'ubwiza nibwo nakiriye ntera nje imbere niko nimereye muri we nacitse inyeguye hariye ame glory producer my name is Glory erega singenda gusansa ngiye kamere na holy nko mugera nasengera nanje nkaguma nifatira ijambo nirira no nibifatanye n'ibyo mbona canke ivyo numva ariko bifatanye n'ivyo nizera kuko ntacigaza ntacitwara ahubwo nigana Imana nk'umwana wayo yikundira Thank you abantu bimara ngahamwe muhoye breve tugaruke ku bantu bavuze ngo ntavyo narashoboye nk'ivyo mwobishobora je nababwiye mbere ko muvuga ibintu bamanza mwumvirize muvyumve namwe umuntu yobishobora abari basubira kuvuga rero urabahojeje ndabahojeje none barere reka novuga gute bavuga ngo gasuni karugi yego reka jare ugire kintu ubwiye abakunzi bawe
wanashaka kubwira n'abatagufana n'abatamfana abatamfana nibo shaka guhera wa muntu wese uzi ko utamfana vyiza wowe uramfana hakiri kare kuko sinzokorohera nzoguha imiziki gushikaho wenyine wishikana urumva gushikaho wowe uzokwishikana ukavuga ati Marlene no munsi ndafashe decision yo kugufana ndaje kugufana urumva ni uzonyizanire hama abakunzi banje namwe mubandanye muraba byose vyanje kuri YouTube ya Marlene Fossey hama munkurikirane ku mbuga TikTok, Instagram na Facebook ni Marlene Fossey cyangwa Marlene for Christ haba ikindi kintu naco nagomba kubabwira nashaka kubatumira mu gikorane kizoba ngwanda batumira igikorane kizoba ku matariki ya le 8 na le 9 na le 10 kuri eglise yitwa GGC iri kuri Kotebu impande ya station Top 1 le 8 na le 9 ico gikorane kizotangura 17h hama le 10 ni azari celebration anniversaire y'iyo eglise yitwa GGC nanje niho nsengera kizotangura 16h muzoze muri benshi abantu mukunda ijambo ry'Imana abantu mushaka kubona abartiste barapura neza mwe muzoze ibisigaye muzoca munyandikira mu nyuma mwahezagiwe cyane okay guys murakoze cyane ku bantu mukurikirana Yaga Tech twibutsa kugira subscribe comment na share mutavyibagira muri rwa rukundo nyene tukaba tubashimiye cyane kuntu mukurikirana ibiganiro byacu kuntu muguma bavuga gute mudushigikira murakoze cyane yes ciao